ni kubera nasanze ko hariho ni kibazo cama kigaruka ngaha usanga umuntu wese aragira ingorane ngaha kwisi arafise kwanza ko abana neza n'abantu ugasanga afise umutima mwiza akiri muzima na cane cane agahura n'ikibazo akagwara canga afungwa ntibamuserukako ariko agiye bakaza ari benshi cyane cette fois reka mbe umuvugizi w'utakiriho ijya nderuzo na kijya kirago nticari harimwo umuntu w'umukecuru muri bamwe bakinyi baninde nabibonye urumva yarambere nk'akaroro naciye mvuga nanje sinotinya ngira mwarabonye mu masera hagiye yarajara arashiramwe n'amazi ahezagiye ku bantu baba bakatolika muca muvyumva kugira ngiye muri rya sandugu simere ni ozira ko kuri micro nkuko mubizi ndi kumwe n'abatumire tuba twatunyogera tuje kuganira ku makuru yavuzweko canke ibintu tuba twumvise ubye abantu tuba dushangene kwakuramo uyu munsi ndi kumwe n'umutumire amazi bisereka avugwa cyane bavuga ngo yarapfuye ntibazingira ko akiriho maybe ngira bazingene ko yapfuye vya vrai ariko ntiyapfuye ni sportsman umuvugizi maze ko afite indirimbo shasha yitwa ngo Mwarihe nibaza ko benshi twaramumenye ari mwisandugu n'imisaraba ariko shana egera ngabakubona ntiyapfuye ni muzima ngo sports sasa kuriya ni sawa hose umeze neza cyane gose meze neza ibintu ni fresh kuma wivyibuhira ni ndabibona ukunyene nawe urabitswa vyibusha uravyibuka je naravyibusha muga gahoro gahoro pana ko kugaragara uravyimvye we ni kubera uguma wishira kuri regime abakobwa nyene ariko ngira je naje ndi mu kuvyiga vuba Spox ya twari tumuzi nk'umuririmbyi kera muvugizi bien sûr ko kuva kera bavugira abanyagihugu canke bavugira abantu umuntu hari umujournaliste ariko kandi ikintu catumye usura kuvugwa gose ni n'ubundi n'indirimbo nyene nyene vya kera indirimbo yawe Mwarihe abenshi bavuga ko mu kujya kuntu twakubonye wapfuye abantu basharazi ko wapfuye iyo uhuye n'abantu bakavuga yera Spox nayo ntiyapfuye vya vrai yaracariho usho bimva gute ndabatwenga nyene cavuga ati ngira cara nkavuga ati vyarafashe sinzi mbona kubasika indirimbo umo iri kiragira ahantu kugira ngo uratse amajambo y'abarundi ukuntu tumeze nayo vy'ibinire vy'imico yisemye yagize niko nabana ka bapfuye ntabwo buhora ugira mu bisanzwe kubera nizera Imana navuga ko bijya ataco vyambwiye kuvuga ko nisemye canke ndiko ndakinisha Imana canke ari gukinisha urupfu ntaruzi je nakinye vya bindi naririmba narabikinye vya vrai kugira ubutumwa bushike bumeze neza hama abantu baca babinsigura zitandukanye nivyo urupfu ruratinyitse ariko nibaza ko umuntu yotinya gupfa atiteguye ntiyotinya gupfa hama Imana ntawe yikinisha kandi nibaza ko wizera atabwo bagira ego afite indirimbo yawe imaze igihe imaze imyaka almost 2 years imyaka 2 ariko usohoye video ubu kandi c'est vraiment umuntu agerageje kubivyumva arumva nyene ko ibintu mwakinye ibintu mwari waririmbye kiragiye kuri d'abord kuri ki wayitebeje kubikorera amashusho mu gihe deja gisohoka yari hit je novuga ati nagumye ngenda igihe nayisoye muri 2017 mvuye muri Kenya ndasubira kandi muri Kenya sinaripoze kandi urumva n'uburyo ntibwari kirenga kuko ni ibintu bisaba uburyo bwinshi kwegeranya abantu benshi ubikoze mu mwanya muto usanga ukoresheje uburyo bwinshi cyane ariko bifatiye umwanya usanga kumbura uronse n'abagushigikira nico gituma navuze ati reka ndabiha umwanya hama nashimye kugira comeback kuri ijya kubera ko jewe nta ciyumviro canje mu byo naririmbye bashaka ko kipfu busa rero iyo usoye audio nusore video indirimbo iba ari gice cyo gituma nashatse ko sora indirimbo ikwiye hama mbandanye n'izindi program ariko nabanje gukora ijya Mwarihe kuko na je n'indirimbo muri jewe hari gihe mvuga ati mbe nayikompoje meze gute kuko iciyumviro kirimwo na je kirandenga ubwanje ego donc Mwarihe ni comeback ya Spox
ego video ni comeback Mwarihe ariko yari isanzwe irahari audio bavuze ngo yarabaye hit ntiyabaye hit ariko abantu barayimenye ya bakeyi ahubwo aba promoter bari bahari barambani nago oyangira niko nakuba waruvuye hanze banze gufata umwanya kugira ngo abantu bamenye ko Spox yagarutse barazi ko ntibe vyoroshe gusura gufatira muri tanga wari wavuyemo ego niko bimeze mu bisanzwe kandi indirimbo ari audio yajya no umuhari ngo ntiyabaye hiti amplis igenda buhoro atari nakakandi uzokumva muri boîte cyangwa mu kabari urumva ntujye umuhari ego ikibazo rero je mfise ni iki uri umuvugizi c'est vrai turazi ko wavugiye abana b'imfuvyi wavugiye abanyeshuri b'ibigaba arabibona ari ubu no wahisemo kuvugira abantu bapfuye kugira ngo wiyumvire guhita nko kuvugira abantu bapfuye bipfiriye byaje gute ni kubera nasanze ko hariho ni kibazo cyama kigaruka ngaha usanga umuntu wese aragira ingorane ngaha kwisa arafise kwanza ko abana neza n'abantu ugasanga afise umutima mwiza ariko yahuye n'ikibazo ntibakimusubiri donc ntibamugarukako ntibamuserukako ukaca usanga ariko akiri muzima na cyane agahura n'ikibazo akagwara cyangwa afungwa ntibamuserukako ariko agiye bakaza ari benshi cyane ni inspiration naronse umengo ari muri 2016 nyamba atari 2017 nyene hama ndayandika nkafata umwanya nkayikosora ntiyanangoye cyane hama ndayikora ndavuga ati jewe cette fois reka mbe umuvugizi w'utakiriho hama nshobore kwigisha abantu gufasha umuntu akiriho apana gufasha umuntu yarigiriye abita nangira bazatse nare ivyo bintu Kubayeko nangira bango byarakubayeko kubera ko nturapfa ariko at least wabanze wari washikiwe n'ikibazo abantu ntibakwitaho ubona ko ronka inspiration oya hariho umuntu nabonye vyashikiye ariko ntashaka kuvuga yarigiriye yaritavye Imana nawe nyene yaragwaye ntibamusuhuza ntibamuvuza kandi atabura amahera menshi ariko ahageze ko yitaba Imana baramukoreye ibitangaza yego okay donc inspiration ikuye ku muntu uzi bituma wandika amajambo nk'ajyanye ariko urabizi ko ntivyoroshe gukoranya abantu ngo batinga ibintu nkabijyanye ko umuntu yapfuye imisaraba naho wenyine uje mu sandugu mbega yamayidi yavuye muri wowe cyangwa warahanuje abantu barakubwira nisa cyo ko narabonye baba mama bw'imwe kugira yemere kuja guhagara imbere y'isandugu y'umuntu azi ko ari muzima gute yabishoboye gute Spox kwa conveka abo bantu ego mu bisanzwe jewe akazi ndagafata nk'akazi simpora mvuga ngo kubera nsoye clip kubera ko zituzinanye kandi amuhamagara jemwo kumbura n'igihe ubinsaba nkavuga ati vy'ukuri ntubikwiye nico gituma nko muri siko nabisanze narondeye abantu babakinyi baninde dusanzwe tuzi babikina biborohera no kubikina hama muri no ndirimbo ni indirimbo je yangoye kuronka abantu bayikinamo kuko je izindi clip zanje hari abantu dora bakambwira ati niba sura clip uzombwire njemwo wowe vraiment ukora clip dateye isoni ibintu nk'ivyo ariko ibi narabibabwira bakambwira ngo ngo nuzoduhamagare hama rero je ncandegeranya imigwi y'abantu bakina hari umugwi witwa GFS ndabitura nditura abitwa Espoir et Amitié n'uwitwa Nipo niziga makina amafilme hama ndabibabwira baravuga ati twebwe ivyo ni simple naho utari gushaka wo kubikina bijya twari kubigukinira twebwe hajya no muri siko nabisanze ijya nderuzo na kijya kirago nticari harimwe umuntu w'umukecuru muri bamwe bakinyi baninde nabibonye urumva yarambereye nk'akaroro naciye mvuga nanje sinotinya ariko kameme sinagiye uko nyene urumva nabanje ndabisengera ngira mwarabonye mu masera hagiye yarajara arashiramwe n'amazi ahezagiye ku bantu baba bakatolika muca muvyumva kugira ngiye muri rya sandugu simere ego hama vyagenze neza kujya nyene aba baraje baratinga barabishobora antwajya muri bajya abatarabacteur ni bakeye ni nka ego ya ariko bon c'est vrai abantu ni sawa ariko wewe nka Spox birateye ubwoba Spox n'ukuri birateye ubwoba kuja mu sandugu kuryamamwo kuja kunwa kinye muzimu wawe uvayo urayibona ukaraba abantu nta kantu kubwo kigeze kakuza ngo bavuga ati oya naho ibintu nabigize none bizima mahera kugira nkene napfuye nukuri kw'Imana je ntabwo banigeze ngira
ahubwo nabikina ndyohewe navuga ati sije azogira ujya musi nkine bigende neza. C'est vrai, indirimbo wayisohoye yagenze neza, abantu bayakiriye bamwe, abandi nabo ama commentaire ari negatif urabizi. Spox ibi nibi no kwisema ibintu nk'ivyo. Abantu nkabo message woba kuko ndazi message ni nziza answa y'indirimbo, ariko kugira ngo batahure mumve ko ari ikintu wowe wagikinye utashaka kugira ngo wisime cyangwa witera ubwoba, niki babwira? No babwira bamenye ukuri, bamenye kwakira ukuri, no kuvuga sinaye kuririmba ngo mwarihe ce ndirimba ndi mu gitanda cyangwa muri piscine. Byasaba ko nkina vya bindi kujya nyene hama bagashobora nabo kuronka icigwa kuko urupfu n'ivyo ruratinyitse, ariko nashatse nkine vya vrai hama bashobore kumbure ubutumwa bubashikire bumeze neza. Ariko kandi kuba vyaravuzwe cyane nabi canke neza, nta avantage byagize ku ndirimbo yawe kuri video yawe? Yego je nubwo ntakunda cyane amabeza, ariko nasanze rimwe na rimwe bifasha, ahubwo ndi muri lancement y'ijya ndirimbo kuko abantu bose bari baraje muri tournage nababwiye ati ntihazogire upostinga ifoto nimwe, ariko ujya musi ndi muri lancement ngira bahejeje kuyerekana abantu bose bakinyemwe baca bapublier. Rero kuko ntari bwashire ko link n'abatakurikiranye live yari kiraba kuri Facebook yanje, benshi baciye batangura kuvuga, narabonye namwe mwaranditse muravuga ngo Spox ibintu agize ntibari babimenyereye, ariko indirimbo imaze kuza vyaciye bituma irabwa cyane, barayiraba barasura barayiraba baca baratahura bumwe kuri commentaire bambe kuri YouTube ma commentaire navuga ko ata comment mbi fise, yego hari abaca bavuga ati ariko urarinda, ariko nta mbi fise. Me itaraja kuri YouTube abantu babona ajya amafoto baravuga ati vraiment nitwa tumenyere mu bintu nk'ibi. Ego wavuze ko ari comeback iyi video ya Mwarihe, twitega ibindi bikorwa vya Spox mu ndirimbo canke tugiye gusura mu journalist kandi tugumenye? Turabandanya imyuga yose, gusa nari nabanje ndeke mvomerere w'ubu journaliste ukure ugera ahantu ubu naho nujya ukuririmba ndawuronderera kanya. Hama sinje mwihiganwa ngo nsore indirimbo ku kwezi, ariko umwaka canke nta mwaka uzoera ntakoze indirimbo imwe canke zibiri. Yego Spox reka ndagushimire, kandi niba hari message ushaka gutanga ko ndazi kuri umuvugizi tuvugire rayibona. Yes, reka ndakuvugire mwige gufasha uyu mukobwa akiri muzima. Urumva arafise impano, arakeneye kurangura imigambi myinshi iri muri we, ni mubikore akiri muzima. Murabona ukuntu bimugora, ariko kandi ntimureke kumuprofita imbere yo kumufasha, mureke kumuprofita hama mubikora atera imbere kugira nawe azosige yubatse amateka menshi kuri inosi, sivyo none gahoze? Afu nayishaka kumva si c'est vrai uri umuvugizi nyene wa vrai, kumbe n'umuvugizi Spox. Yego cyane, ozinda gushimiye nanje ko wamaye kano kanya, nca mpamagarira abantu kubandanya nyene baraba indirimbo yanje, bagire kwanza subscribe ngaha kuri Silent Vibe, ariko no kuri Spokesman Burundi, basiga commentaire mugende murabe indirimbo, hama nanje kumbure ndiko ndabategura n'ibindi vyinshi vyiza muzobona bizokwirikira inyuma y'ino ndirimbo. Ngira ducakwirikira wanje nawe tugira dukora indirimbo za Spox. Okay. Izo bitesa Gandazo bari gospel. Era iri indirimbo tugira turi indirimbo ya gospel na Spox. Sinzi ko izokiza imitima y'abantu. Ego abivana nawe we mudu uzoyiririmba urimwo. None indirimbo y'Imana bayirimba muri mudi meze gute? Na style uzobu wambaye hama n'inyifato yawe izokwirikira inyuma y'iyo ndirimbo. Inyifato ni ingene ko ufite inyifato nziza izogoma ari ingene. Spox reka ndagushimira. Murakoze cyane Ozi. Reka shimwe n'abantu bose baravye ikiganiro, abantu bose bakunze Silent Vibes. Murabizi ko twakunda cyane, impamvu tubategura ibintu vyiza, nkuko yabivuze mu nayo mudushigikira kora ko biratugora, ntivyoroshe kuronka. Umva mugihe tuzi ko dufite abantu bakora dusitana cyangwa badukwirikirana cyangwa badukunda ibintu vyacu, at least batera intege bituma tudaheba, tuguma tubandanya même si babigoye. So guys, gira subscribe, ushire ko like, hari abantu bagira man like, namwe ndabakunda. Sindabanga ndabakunda mugaye muzobara gicira mu commentaire muvuga impamvu mwagize like ko yadushoye gukosora, sivyo none nivyo ndabibutsa ku following Mark kuri Instagram, kugira subscribe kuri channel yiwe ya YouTube ni Mark
ku ndirimbo yiwe ya Fine Girl muyirabe no Murundi aba USA no mu diaspora mbwa mu Burundi aririmba neza donc umwana mubabwira muzamvuga nta gose nababeretse nzozana n'abandi sivyo none tubandanye dushigikirana bye bye we love you so much. I'm gonna show you what to do. Rendezvous, dinner for two. Baby, you are the one for sure. I'ma give you all my love. Try to give you everything. Oh my city, yeah. Anything for my city, yeah. Rendezvous, dinner for two. Baby, you are the one